banyakubahwa abapfasoni muri seni namwe bashinga ntaye bo muri seni bapfasoni bamenyesha makuru nkuko musanzwe mubizi umunsi wo gutora cyangwa guhakana ibwirizwa nshingiro rishasha ni kwa 17 Rusama mu mwaka wa 2018. Intonde z'abiyandikishije kugira ngo baze batore ziramanitswe mu bibanza abene gihugu biyandikishirijwemo zaramanitswe mu bibanza abene gihugu biyandikishirijwemo kugira ngo barabe ko atamakosa yoba yaragiyemo. Izo ntonde fata kibanza z'abiyandikishije zaragarutse Bujumbura aho ico gikorwa cakorewe zirakosogwa hacarasoka intonde ntabanduka z'abazotora. Bafatiye kuri urwo rutonde ntabanduka rw'abene gihugu biyandikishije haciye hasogwa amakarata y'amatora cyo twita mu Gifaransa carte d'électeur. Ubu naho izo ntonde z'abiyandikishije nizo zahavuye zifasha igikorwa cyo gusohora amakarata y'itora cyo twita carte d'électeur na za ntonde z'abazokwitaba amatora cyo twita mu Gifaransa liste d'émargement. Abiyandikishije bose ngo baze batore ibwirizwa nshingiro rishasha kwa 17 Rusama mwaka wa 2018 mu gihugu hagati no hanze bangana miliyoni 4 n'ibihumbi 758 n'ijana na 242 bashinga ntaye bapfasoni bamenyesha makuru. Ejo bukera itariki 9 Rusama mwaka wa 2018 umugwi seni ubifashijwemo n'abakora mu ntara no mu makomine ugiye gutanga amakarata y'amatora. Hazoba hari abakozi ba seni abene gihugu bazobasanga aho biyandikishirije kugira ngo bayabaronse. Abene gihugu biyandikishije basabwa kugenda bitwaje ikarata bakoresheje mu kwiyandikisha. Bitwaze kandi nakajya gapapuro babahaye bahejeje kwiyandikisha kamwe twita mu Gifaransa récépissé. Ico gikorwa kizotangura kuwa 3 itariki 9 Rusama mwaka wa 2018 gihere ku Imana itariki 13 Rusama mwaka wa 2018. Ayo makarata y'itora azotangwa mu bibanza bene gihugu biyandikishirijemwo kuvisa imwe n'igice zo mu gitondo gushika isaha 11 n'igice zo ku muhingamo. Mu gihe haba hariko haratangwa amakarata y'amatora haba hariko harakogwa kandi ibikorwa byo gushikana ku rubuga ibikoresho bijanye n'amatora. Ibikoresho biremereye nk'amasanduku y'itora, ubwiherero n'ibindi biramaze gushika mu ntara no mu makomine. Hariho rero n'utundi dukoresho duto twerekeye amatora natwo nyene turiko turatangwa. Ibikoresho bihambaye nk'amakarata y'itora biriko birarungikwa mu ntara. Intara za Ngozi, Muyinga, Kirundo, Ruyigi na Cankuzo ivyo bikoresho byaramaze gushika kuvejo. Ejo ku itariki 9 Rusama mwaka wa 2018 hazoba haramukiwe intara za Rutana, Makamba, Karuzi, Gitega na Muramvya. Kuwa kane itariki 10 Rusama mwaka wa 2018 hazoba haramukiwe intara za Kayanza, Bururi, Mwaro na Rumonge. Kuwa gatanu itariki ya 11 Rusama mwaka wa 2018 intara za Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Itariki ya 12 Rusama mwaka wa 2018 naho hazoba haramukiwe meri ya Bujumbura. Twizeye yuko itariki 13 Rusama mwaka wa 2018 ibikoresho vyose vy'amatora bizoba biri mu ntara zose zigize igihugu cacu. Itariki ya 14 na 15 Rusama abagize ibiro vyose vy'itora bazosuzuma ko ibikoresho vyose bikwiye. Hariho utunenge cyangwa bidakwiye neza bitubwire ibisigaye tubibarungikire. Itariki 16 Rusama ibikoresho vy'amatora bizova muri sesi no kuvuga muri ya migwi iduserukira ku rwego rwa commune bije mu bibanza vy'itora imwe twita bureau de vote mu Gifaransa. Ibikoresho rero vya seni ntibishobora kuzoshika muri ivyo bibanza ata abantu bajejwe umutekano bariho.
itariki 17 Rusama umunsi w'itora kuri seni ndibukuka. Uwo munsi turiko turakora kugira ngo urubanza ruzogende neza, ibikoresho bikwiye. Ibikoresho vy'amatora biriko kandi birarungikwa mu bihugu byose byo hanze Uburundi bufisemwo ubuserukizi kandi bibamwo abarundi batari bake. Ico gikorwa tukagifashwamwo n'abakora ivyerekeye gutwara ibintu hakoreshejwe uburyo bw'indege. Mu bihugu birimwo abasirikare b'u Burundi bagiye kugarukana amahoro n'umutekano nka Somalia na Republika ya Centrafrique, seni hamwe n'ubushikiranganji bwo kubwivuna abansi hamwe n'abahoze ku rugamba bazorungika abakozi bazoja gutunganya iryo tora ryerekeye ibwirizwa nshingiro ryo kuwa 17 Rusama mwaka wa 2018. Muri seni kandi turiko turategura impapuro zizohabwa basavye kwitwa abarorerezi bazokorera mu gihugu cyose bava mu mashirahamwe yigenga, bamwe twita les observateurs, hamwe n'ababa bava nko mu migambi. Kuvyerekeye amashirahamwe tumaze twaronse amashirahamwe 39. Abo muri sepi nabo batanga impapuro z'abipfuza gukora ico gikorwa mu ntara, mu makomine hamwe no mu biro vy'itora. Izo mpapuro zo kuraba ingene amatora azogenda zirahabwa kandi n'abarorezi bava mu migambwe, bamwe bita les mandataires des partis politiques. Mugabo tuzoza muri bamwe bari biyandikishije muri seni ngo baze gukurikiranira hafi vyerekeye itora. Bashinga ntahe bapfasoni bamenyesha makuru, igikorwa cyo gutunganya amatora nticoroshe, nico gituma gisaba ko umwene gihugu wese agira icyo aterereye. Abajejwe intwaro baradushigikira mu kutuba hafi kugira ngo ico gikorwa cyo gutegura amatora kigende neza mu ntara no mu makomine. Abajejwe umutekano nabo baradufasha cyane mu gucungera umutekano w'abagize umugwiseni, umutekano w'inyubakwa zikorerwamwo ivyerekeye amatora hamwe no mu gucungera kw'ibikoresho vyerekeye amatora navyo nyene vyoguma ahantu hari umutekano. Seni rero ikabibasavye ko iyi nkuru mwoyishikiriza abarundi bose mukoresheje ibimenyesha makuru mukoreramo. Tukaba tubashimiye ko mwatwitavye mukongera mukadutiza amatwi. Murakoze, Imana ibampere umugisha. Alain Majesté yabajije ati mbega nk'uwo yarataye cyangwa yaratakaje akaresepise azoshobora gutora? Ego atakaje akaresepise azoshobora gutora kuko asanzwe ari ku rutonde rw'abiyandikishije, kandi uretse ako karesepise asanzwe afise n'impapuro zimuranga. Ashobora kuba yari yagiye kwiyandikisha afise karangamuntu cyangwa izindi mpapuro seni yemeye. Urumva rero ari ku rutonde rw'abiyandikishije, nta kibazo. Ikarata yiwe y'itora yarakozwe, azoyitora kandi yongera ashobora no kuja kwitoza. Hari ikindi kibazo naco wajije kijanye n'amizero y'abarundi. Nivyo igihe twasaba yuko imigambwe canke abigenga boza kusaba uruhusha rwo kubazogira imyiyamamazo y'itora ry'ubwirizwa nshingiro, urunani rw'abigenga amizero y'abarundi rwaraje kwiyandikisha kandi rwararonse ubwo burenganzira. Ngi rero ko mu gihugu gisera kubazo wabajije, seni yemereye urunani amizero y'abarundi. Ubwo runani nabwo ntirugizwe n'umuntu umwe, mugabo seni nayo ntikontorora ivyiyumviro vya politike ziri mu mutwe w'umwe wese. Twemereye urunani amizero y'abarundi, kandi ubwo runani bafite uburenganzira bwo kwigisha, bigisha hagati y'ibintu bibiri, ni ego canke oya. Ariko umwene gihugu wese muri ivyo bibiri arafite ico yemera n'ico atemera. Ngira ngo iyo niyo nyishu novuga kuri ico kibazo. Ikibazo ca kabiri naco watubajije umuti, mwari mwavuze yuko ibikoresho amakarata y'itora azokorerwa mu Burundi. Ati nimba atari banga mwotubwira. Amakarata yo mu Burundi yakorewe mu Burundi, societe yatsindiye isoko yitwa Pakubu. Arabaye isoko mwatsinze isoko muri rusange abarayijana. Amasoko ari ubwoko bwinshi, amasoko ari ubwoko butatu. Hariho amasoko bita yugururiwe bose, hariho amasoko bita gré à gré,
hari n'amasoko y'umwumvikano. Ubwo buryo butatu bw'amasoko burarekuwe mu gihugu. Twakoresheje bumwe muri ubu. Twakoresheje isoko y'ukumvikana. Birategekanijwe ngene amasoko ya leta atangwa muri ubwo buce butatu. Itegeko ribitegekanye urikene zoze tuguhe kopi. Wa kabiri ni Obeniyo Nkuru wa Radio Isanganiro yabagiye ikibazo c'abarorezi mvamakungu nivyo kuri itora rijanye no kwemeza cyangwa bakanibwirizwa shingiro. Abarorezi mvamakungu babicisha muri leta bimwe bita voie diplomatique gushika ubu nta rutonde rwabo twaronse. Hanyuma ikibazo gikurikira ni cyane bigira muri Nderagakura avuga ati mbega abantu bataronse akanya kuja kuraba ko bari ku rutonde amakarata y'abazosohoka. Ego amakarata y'abazosohoka gusa utaronse akanya kuja kuraba ko yanditswe neza yitwa nka ntaho nkuriye bakandika ntaho mvukiye rizosohoka handitse ntaho mvukiye, kuko ako gakosa ataronse umwanya kuja kugahinduza urumva umuntu yako karimo ikosa nuko ritarimo kazosohoka uko kanditswe. Banzureke meze uwanyuma ya Diane avuga ati uburyo buzotwara amatora twagomba dusabe Diane atenyenye kuko n'ubu ntibirahera bikiriwa. Twabamenyesha yuko amatora y'ibwirizwa nshingiro aheze senizoshikiriza Burundi n'amakungu icegeranyo cyo twokwita rapport general. Muri ico cegeranyo n'uburyo amatora azoba yakoresheje tuzobushikiriza. Wabwirwa no kukibazo akaye kabazo ko umuntu yihenze kugeza nagiye ego abitandaka mu ntawo ugasanga ntawo nkuriye ego mbere usanga bitoba birushanye n'ibimuranga umva byo muri cyo byo gushanya gute kandi wumva se abari wa wundi tariki yavukiye ko ne ahanda aho yavukiye akazakora ashaka kuzotora azotora. Urogo runarwa minzira y'abarundi kuvuga abari runarwa minzira y'abarundi barabatotora iko cyane bazotora baya barayikuye bose nta kibazo. None se gutora umuntu atora ice yigisha kiri ku mutima agatora kiri ku mutima. None ko utwara urugo nari barabandikiye abasaba ko mu bihagarika nabigenga kwigenga urazi cyarico kwewe yabandikiye kugira abasabe ko mu bihagarika ubundi ariko igigo runani bega ibyo keteje ntabyo nabonye ndabazo bagenza ntabyo twabonye. ibyo ntibyakikambe ku myanda kurigena kampanye kiragirwa ni ya ego na oya. nanya sipata mubo hakarariro nko afode natone kwigisha ubu akazi kundi mu baba sorero bakati tweke dushikiye ko basubira ndabo kugira kampanye nabo abatari kuri n'abatiyandikishije tubyumva kumwe. Frodebo yari yandikishije yashoboye kugira kampanye igira kampanye hagati y'iki n'iki. None hari abaciye kubiri n'ibyo wowe uzi ko aduha akarorero. Tugarutse ku Mizero yari yandikishije ego canke agira kampanye hagati y'iki n'iki ko mutanyishura kandi ngo bimuze kubishikiriza igira kampanye hagati y'iki n'iki. Aho tugeze tumaze kumva bagira oya kampanye igigwa ni hagati y'iki n'iki. Ego na oya. None abagira kampanye bagira hagati y'iki n'iki. Ego na oya. Hari abateye kubiri ibyo bintu. Oya uko biri kose untari urasfaruse hari icyo yigisha kirahari nabo bavyigisha bijaye barabiyabiza isurize ko babi bari kumwe nini baza ko gusaba ibyo ko baba kumwe nuko bataba kumwe si kibazo ca seni mu bitandukanye. Twe turabe uko ibisabwa kwigisha aribyo ariko birigishwa bari ko kwigisha ego canke oya. Hari uri karigisha biteye kubiri n'ibyo. None umuntu wari wese umugambwe canke runani arishusha kwigisha cyashatse bitandukanye. Iyo ni ndinganizo y'umugambwe canke ishirahamwe twende tuvyinjiramo. Mugambwe bakame mukiyakishije amateka kwigisha ego canke oya. None umva hari warirenganye bigisha ego na oya. Hari wigishije ibindi ishirahamwe ryaremerewe kwigisha. Ishirahamwe naryo rigizwe n'abanywanyi. Umunywanyi nawe afite iciyumviro ca politiki. Mucicarire turagiheza. Sa?
ego Munyagisha tora oya n'uburenganzira bwiwe uwo mugambo wamenye nyene bamujera uwo muntu niza muri seni ndacho kubivuga naco tubivuga ko amategeko arakurikijwe none barenganya itegeko ijyanye amaze kuvuga ati mutore ari abandi ko bati mutore ntukibaje mugambo ivyo urumva baravyimenyanira barafise reglement d'ordre intérieur bafise amasitati barazi ngene bagenza abanywanyi batabukurikije uko bavyumvikanye ariko muri seni nta kosa ryo baririmo tucumva kumwe ntimuze kugira ibindi ikintu kiratomoye muve naha munyuzwe ntimuze kuvuga ivyo tutavuze bigisha hagati ya ego na oya ababisavye amizero yabisavye ntiyabisavye none numva ko yigisha hagati ya ego na oya ikosa riri barigenga mu migambwe naho imigambwe irafise amareglement d'ordre intérieur afise ingene ikigenza be n'abo bantu abigenga none n'amategeko baba bafise nabigenga none uwigenga numva ko yigenga itegeko n'iryo nyene arigenga amategeko ni hagati ya ego na oya niyo twemera wigisha ego na oya ukwigisha amategeko aya mategeko agenga kwigisha ego na oya cyane murondera inyishu y'iwanyu inyishu se nibahaye niyo kiretse muba murondera inyishu y'iwanyu inyishu se nibahaye niyo ubu hari akantu nishuye neza banza garuke mu kirundi nitiranije amakarata y'itora bulletin de vote na carte d'électeur nashaka kugira ngo ntibize gusopana bari bambajije ikibazo kijanye na ikarata y'itora yakorewe mu Burundi carte d'électeur yakorewe mu Burundi yakorewe na société yitwa GNC Vision kana Barundi isoko rya France ku mugaragaro bararitsindira abo ryabaye ku mugaragaro bararitsindira nari nabinyuranije murakoze ku kumuhura